vyagiye mu ijuru, izina ryawe niryubahwe. Nyakubahwa muhanuzi mwishikira mu biro vya burumatari w'intara yacu ya Cibitoke, nyakubahwa ndongozi mu gisata c'umutekano muri komine yacu ya Mabayi, nyakubahwa munyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi n'abandi barongoye imigambwe baba bari hano, banyakubahwa ndongozi mu bisata bitandukanye bigize ubuzima bw'ikomine, gisata c'amagara y'abantu, indero, uburimyi, ubworozi no mu bindi vyose, bashingantahe, bapfasoni, baruka umwe wese mu cubahiro Imana yamuhaye, tugira amahoro, tugira amahoro n'iterambere n'umutekano no kwikukira ku barundi bose. Kw'izina ry'abenegihugu bo muri komine Mabayi no kw'izina rya jewe nyene riniteka ntangere yo kubaha ikaze hano muri kino kibanza, kaze murisanze, mugubwe neza ku mwanya wose muza kumara hano. Uyu munsi turahimbawe cyane no kuba tuwushitseko, kuko hari abacu benshi bari bifuza kuwushikako ariko bitakunze, kandi tukaba tutakiri kumwe. Rero ndabasabe mbere yuko tubandanya mu byubahiro byanyu mubanze muvyaguruke, dufate umunota umwe twibuka abacu tutari kumwe barengutse ibukama muri uyu mwaka. Murakoze muvyagire. Uyu munsi duhimbaje imyaka 62 kuva turonse intahe y'ukwikukira, tukaba tuhimbaje ku civugo kivuga giti umwidegemvyo mu by'ubutunzi niko kwikukira nyakuri. Iki kivugo kiradufasha kugira ngo tugire umutima w'urukundo, twirimbure turabe ko atabo tubuza kwidegemvya, cyane cyane mu kutadandaza neza mu mwidegemvyo, tukabuza ndetse n'abenegihugu kugura ibidandaza cyangwa se kugira ubuzima mu mwidegemvyo. Hari abenegihugu baduza ibiciro bigatuma abenegihugu batabona ko intahe yo kwikukira twayishitseko. Iki kivugo rero kije tumaze iminsi dusemerera ko abaduza ibiciro bahagarika kugira ngo umwenegihugu agire umwidegemvyo mu buzima bwiwe. Rero turabatumiriye kurimbura iki kivugo mwese, gutyo nitwamara kugitahura n'umwenegihugu muto muto akabona ko afise umwidegemvyo mu gihugu ciwe, tuzoca dushika muri rya hangiro ry'igihugu cifashe n'igihugu giteye imbere vyoroshe. Gutyo intahe yo kwikukira twahawe kandi twaharaniye tubandanye tuyinovora twese atawusigaye inyuma. Tuyibumbatire ntidusamare ngo izohava iduca mu myanya y'intoki. Banyakubahwa mwese muri ngaha, iyi ntahe yo kwikukira iratuma tugumana agatima ko kubumbatira amahoro, gutyo tugaheza tukagira umutima runtu n'umutima rukristu, kuko twese turi abarundi. Rero ni kuri ayo majambo ndangirije ko ndabipfuriza kubandanya muroranirwa mwigina mwese uyu munsi mukuru, aho twibuka intahe yacu yo kwikukira. Ndangirije ko ndabipfuriza ikaze no kuroranirwa umwanya wose muza kumara muri bino birori. Murakoze, Imana ibahezagire.
twikukiye 62 rarangiye turose nahe yo kwikukira hayetse inyaki ngahe twikukiye 62 rarangiye turose nahe yo kwikukira eko itariki ya mbere ya mukakaro namuru ndazoyibakira itariki ya mbere ya mukakaro namuru ndazoyibakira ngo nikise n'umunsi mukuru wo kwikukira mu Burundi bwose na Murundi numa zoyibakira itariki ya mbere ya mukakaro namuru ndazoyibakira itariki ya mbere ya mukakaro namuru ndazoyibakira ngo nikise n'umunsi mukuru wo kwikukira mu Burundi bwose na Murundi numa zoyibakira ngiya mbere yadukuye ikimoko tuzinduka kujana ku mabero tuzinduka n'inkwi n'imiganyi abarundi imizigo twaratuye otagira dukuyage Burundi uri ndanga kera basokuru bacu mu kurwanya abasumirinda bagwanisha imiheto bakagwana bagatsinda jana Burundi waratsinze abarundi nimuze dushigikire imbano y'igihugu cacu mw'iterambere abarundi nimuze dushigikire imbano mu gihugu cacu mw'iterambere ivyo bihugu vyose vyateye imbere suko vyabivukanye vyashize mu mutima n'inama biraheza bitera imbere ivyo bihugu vyose vyateye imbere suko vyabivukanye vyashize mu mutima n'inama biraheza bitera imbere ngo 2040 tube igihugu cifashe 2050 tube igihugu giteye imbere dukora mu bikorwa vy'iterambere tuzoheza dutera imbere ngo 2040 tube igihugu cifashe 2050 tube igihugu giteye imbere uducukubyaro bamwe y'agaciro tuzoheza dutera imbere ngo 2040 tube igihugu cifashe 2050 tube igihugu giteye imbere inguruzimugwa tumishere hanze tuzoheza dutera imbere ngo 2040 tube igihugu cifashe 2050 tube igihugu giteye imbere ego mu kurwanya injyane mu miryango tubyara abo dushoboye kurera tubahe indaro yawe wa mbere dushigikire ahera ku mugi itumwa niz'abatase mu kibano urukundo mu miryango rukomere tuzibire imihengeri zose mazi yose amburiramo igihugu kuko inaruntu iva ku ziko kandi ugomba kwikigirira muragabe batware bacu mu gutunganya igihugu mu gukorera muragabe batware bacu mu gutunganya igihugu mu kurwanya injyane mu miryango tubyara abo dushoboye kurera tubahe indaro yawe mbere dushigikire intahe yo ku mugi itumwa niz'amatase mu kibano urukundo mu miryango rukomere tuzibire imihengeri byose umwasi yose aguriramo igihugu kuko inaruntu iva ku ziko kandi ugomba kwica igiterwa agica imizi muragabe batware bacu mu gutunganya igihugu
tukureka akarorero mu mihingo yose y'Uburundi n'akarama kose yaremeye ko yobana mu nkoro agasangira akabisi n'agahiye ngo nimuze tuyage akahise ku Burundi dutegura kazoza yeme tiragira ibyabaye duheze tubane mu mahoro abasokuru baturaze Uburundi ubuki abasokuru baturaze Uburundi tano ubuki abarundi tuhariranire nongere turekuriranire abarundi tuhariranire nongere turekuriranire nimuze twiyunge Chakama ya Barundi, abasokuru baturaze Uburundi, ubuki, abasokuru baturaze Uburundi, ubuki, nimuze tubishigike, nimuze tubisana, umugani mu Kirundi, n'agafuni kaba karubume, karenge agafuni kaba karubume, nawe nimuze tubishigike, nimuze twiyunge, nimuze twungume, duharanire iki amahoro, maze twubake igihugu cyacu, maze twisunge iki imico kama y'Abarundi. Gumako, aracana.